Shalom shalom bene data nshuti z'umusaraba abo dusangiye igikorwa c'Imana muri groupe b'amaso mwese ndabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amasengesho kugira ngo tuduge tuje ku musozi w'Imana. Yesu yavuze ngo abasenga data ngo bamusengera mu mpwemu n'umukuri, kandi data ngo arondera abameze batyo. Haleluya! Nico gituma muri kano kanya turagiye gusenga. Muri uku gusenga tugiye kubanza kumviriza igishinga ntahe c'umugeme yagiriwe ubuntu agakorerwa igitangaza mu ishuri, nuko Yesu amugirira neza. Rero mwese ndabahaye ikaze kugira ngo tumve ico gishinga ntahe, hanyuma duce tubandanya n'amasengesho. Yesu ashimwe cyane. Kweri kubw'izina nitwa Angeline niyo yankunze. Numva afise ivyishimo byinshi byo kumamenyesha inkuru nziza yambaye ko bivuye mu maboko yanyu. Ndi umwe mu bo mwasengeye, ni nabatuye umutwaro yuko turiko dukora ikibazo ku ishure kabisa, vyagenze neza. Perezida twarayimaze, turaja mu maegizame turayamara, niho twaporokaramirwa ku munsi wa gatanu itariki 18. Ego ndonka inkuru nziza yuko maze amashure imanite ndayimaze. Numvise no babwira icyavuyemo mu byo nari nabashikirije mu nsengere, kandi cyanezereye cyane rwose. Ku ishure turafise groupe biblique dukoreramo, mu abo bantu bose mwabo 12 abantu 3 gusa nibo batari muri groupe biblique, nibo bavuyemo. Benshi baranadutuka ngo duciye gusenga, abandi batashe kuyiga. Gusa twe ntibyaduca intege kuko twari tuzi icyo turiko turakurikirana, kuko warashobora no gutaha ngo ugiye kwiga kuko igikorwa ciza wirengagije, ugashika muhira n'umwanya ukakubana na mutoya. Ariko kubw'igikorwa ciza Yesu yakoze, yaduteturuye mu bana 12 twashoboye kurokokamwo. 3 bonyene nibo batari muri groupe biblique, abandi 9 twese turabakizwa. Turashima Imana kweri. Bibiliya ntitwoyisiga inyuma. Ego n'ubu tuguma tuyikurikiza, kuko cyane cyane niyo nkoni twifadikiza mu byo dukora byose, kuko tudafise ikituganza mu mutima n'abarezi ntitwoshobora kubumvira. Kweri Yesu abahezagiye, Yesu afise icyo nobaha, ariko Imana y'umujiro izobahemba. Nkababwira yuko mworamiriza ico gikorwa ciza mwahawe, mukabandanya mudusengera. Ego Yesu abahezagire cyane. Itariki 6 naho z'uku kwindwi kandi turiko twitegurira egizeta mu gihugu cyose. Nashimye kubongera uwundi mutwaro kweri nkuko mwabihawe. Mubandanye mudusengera kuko ntibyoroshe hano mu Burundi wacu. Dusabwa amanota menshi kugira tuje muri kaminuza ya leta. Ntibyoroshe rero, sivyo gusheta umutwe gusa udafise icyo wishimikiza. Kweri mubandanya ndabashimira igikorwa kiza mwakoze, n'ubu nimubandanirize ko mudusengera. Gikuru numva ntoshira imbere ivy'amashure, ariko nshira imbere yuko ndiko nja mu rugendo ruja mu ijuru rw'abantu benshi badashoboye kujamo. Yesu abahezagire cyane. Mwene data ndagira ngo nkonongere kuguha ikaze kuri uyu musozi w'amasengesho, kuri uyu musozi wo kuyagana Imana. Kaze, karibu kugira ngo twongere gusenga Imana, tuyishimire, tuyikengurukire kuko ariyo idukura kwa bansi. Uno munsi turaza gusengera imitwaro itandukanye yasinzikaje abantu, maze muri kano kanya ndagira nkubwire ngo Imana yashoboje Yosuwa gutsinda abansi biwe, mbere kugeza n'igihe yahagaritse izuba rirahagarara kugira ngo abansi biwe bashire. Irahagarika ukwezi kugira ngo abansi biwe bashire, abansi b'Abisirayeli. Yosuwa amaze gusenga arabwira Imana, aravuga imbere z'abantu avuga ati zuba hagarara, izuba rirahagarara. Iyo Mana niyo tugira ngo dusenge uno munsi. Mwene data soma muri Yosuwa igihimba 10 umurongo wa 12 wumve ico Imana yakoreye Yosuwa.
nawe imana yiteguye gukorera igitangaza muri za ngorane zawe, muri vya bigeragezo vyawe. Wowe kwibaza ngo ni imisozi yagusenyukiyeko, ariko iyo misozi uraje uyitembagaze ukwizera. Haleluya, uyitembagaze. Muri kano kanya tugiye kugufasha gusenga, kandi nawe ugiye gufata umwanya wo kwisengera kugira ngo maze muri kano kanya uronke igisubizo. Haleluya. Nuko rero reka dusome ku murongo wa 12, Yosuwa igihimba c'10 umurongo wa 12. Umutwe w'amajambo uravuga ngo izuba rihagarara aho ryari riri umunsi wose. Ku munsi Uhoraho yagabuye Abamori mu maboko y'Abisirayeli, Yosuwa abarira Uhoraho, maze avugira imbere y'Abisirayeli ati, zuba hagarara kuri Gibeyoni, nawe kwezi hagarara mu kiyaya Ayaloni. Haleluya. Ku murongo wa 13 haravuga ngo nuko izuba rica rirahagarara, n'ukwezi kuguma aho kwari kuri, gushitsa aho iryo hanga rimariye kwihora abansi babo. Mwene data, umva igitangaza c'Imana. Wowe wizeye Imana igira gukorera igitangaza. Wowe wizeye, wasenze kera, hayo mitwaro wasengeye, imitwaro wamaze igihuririra Imana ukaboroga. Hariho umwigeme yamaze igihe ariko araboroga, yasenze asaba Imana ngo imutabare, none Yesu arakugendeye. Hariho umukenyezi yamaze igihe aborogera Imana, Yesu aramugendeye kugira ngo yongere gusubizwa ibisubizo. Hariho umugabo aboroga ariko araboroga, yasenyukiweko n'imisozi. Muri kano kanya ndakuzaniye inyishu ku Imana iragushubije muri aya masengesho. Uyu munsi kugira ngo uhagarare imbere z'Imana, maze wongere guhagarara muri iki kirengero, maze wongere kubwira izuba ati, zuba hagarara. Izuba rihagarare kugira ngo ubanze usenge, ubwira nuko kwezi uti, kwezi we hagarara mbanze nikorera igikorwa. Mwene data, ugiye gusenga. Reka nkubwire ikindi kintu gikomeye. Aha ku murongo wa 11 wumve ingene Imana yakoreye abansi bayo. Wumve ku murongo wa 11, maze bakiriko barahunga Abisirayeli bakimanuka bava i Betihoroni, Uhoraho arekurira iminana ivuye mu ijuru igenda irabahonda, barinda bashika i Azeka. Nuko barapfa abishwe n'urwo rubura, baruta abo Abisirayeli bicishije inkota. Haleluya. Uhoraho agira abahondaguze iminana abansi b'Uhoraho, abadayimoni bagira abahondagugwe mu izina rya Yesu. Maze mukenyere tugira ngo dusenge tuje ku gicaniro mu izina rya Yesu. Erega umukristo birakwiye kwaja imbere z'Imana, birakwiye kwaja ku gicaniro kugira ngo asenge ibintu byose biba byaramubangamiye, maze bifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwene data, umviriza aya majambo y'Imana. Ndagira nkubwira andi majambo ari muri Habakuki igihimba ca 3 umurongo wa 19 haravuga ngo, Uhoraho umwami niwe nkomezi zanje, niwe ahindura ibirenge vyanje nk'ivy'impongokazi, kandi azompa gutambagira ku dutwe tw'imisozi yanje. Uhoraho agira ngo aguhe gutambagira ku dutwe tw'imisozi. Imisozi, ya misozi yabaye hejuru yawe imyaka n'imyaka, ubu harageze yuko byose bicika ikiyaya, bigira bicikira ikiyaya ku musozi Ayaloni. Ku musozi Ayaloni Yosuwa yabwiye ukwezi ati, ewe kwezi hagarara hejuru y'ikiyaya Ayaloni, kandi bica bigenda uko nyene kugeza igihe ibigeragezo byose biza gutsindirwa bigahera. Hamwe uza gusanga urugo rwawe rutunganye, hamwe uza gusanga bwa busore n'ubukumi bwawe bwakemuwe, hamwe uzosanga ibibazo byawe bigenze neza, caca gituriwe kigatongoka mu izina rya Yesu Kristo. Basi rero umva ayandi majambo Uhoraho abwira Zefaniya mu gihimba ca mbere ku murongo w'indungo, nuhwekerere imbere y'umwami Uhoraho, kuko umunsi w'Uhoraho uri hafi. Uhoraho yiteguye ikimazi kandi yejeje abatumire biwe. Haleluya. Mukozi w'Imana, hwekerera imbere y'Imana. Mupfasoni,
wekerera imbere z'Imana. Mugabo mukenyezi, wekerera imbere z'Imana. Uharahagira gusubize, uharahagira kwishure, uharahagira kemura ibibazo byawe, uharahagira subiza ibisubizo byawe. Haleluya. Uhoraho n'umunyembabazi kandi n'umunyakigongwe, agira ngo ahanagure ibyaha byawe byose. Nico gituma muri kano kanya ndakuraritse kugira ngo dufatanye iri sengesho. Muri kano kanya rero tugiye gusenga, maze tubanze duhamagare amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo atwoze. Haleluya. Urakoze Mana. Haleluya. Haleluya. Oh, hari inkomezi, hari inkomezi zitangaje mu maraso y'umukiza. Haleluya. Muri kano kanya upfukame ahuri, upfukame aho uherereye, upfukame mu kibanza cyahuri, urondera ahantu heza hatunganye. Oh, haleluya. Data wa twese, mwami wanje, ndagushima, ndagushima. Uri kibirengeye, uri Mana, uri gitandara, uri ubuhungiro bwanje. Ni wowe nkomezi zanje, ni wowe gitandara, ni wowe buhungiro, ni wowe utanga amahoro, ni wowe utanga ubugingo, ni wowe ugira neza. Ndagushima, ndaguhimbaza. Uri Mana, uri ubushobozi, ni wowe ntsinzi. Ndaguhaye kaze mu bugingo bwanje. Ndasabye amaraso yawe yongere kunyoza, amaraso yawe yongere kunyuhagira. Ndi umunyabyaha, ndakwinginze ngunyeze. Muri kano kanya nongeye kuza muri iki kirengero, ndaje muri iki kibanza. Mwami, ndahamagaye Imana, ndahamagaye ukubaho kw'Imana. Imana yacu yongere kumva gusenga. Mwami, waravuze ngo mwami musenga kandi ngo musenge ibihe byose, kandi ngo nuzosenga muri kantaco nuzoruha umukengera. Muri kano kanya mwami, ndagushimiye ko ari ufise imbabazi n'ubushobozi. Urakoze gitandara, urakoze mwami. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngwino twibanire Yesu, ngwino twigumanire mwami. Izina ryawe ni Emmanuel, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Ngwino Yesu twibanire. Muri kano kanya tukuzaniye mwami ubugingo bwacu. Ndakweretse groupe b'amaso yose ahiri hose, umuntu wese guhera ku mugabo wo muri groupe b'amaso, umukenyezi wo muri groupe b'amaso, ndamukuzaniye mwami. Ndakuzaniye mwami Yesu Kristo inkumi n'imisore muri groupe b'amaso. Ndakuzaniye imiryango yacu yose muri groupe b'amaso. Ndabashize mu biganza byawe Yesu, udufunike mu maraso yawe y'igiciro kinini. Ndasenge abatuye isi bafunikwe, bafunikwe mu maraso yawe, batwikirwe amaraso yawe aboneke ko mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenge abera mwami, nje imbere zawe nsengera abakozi bawe, ndasenge abarongozi b'amashengero mwami, ndabazanye imbere zawe abakozi b'Imana bose iyo bava bakagera, ndabazanye imbere zawe mwami. Wongere kubahezagiza imigisha yawe, ubahe kugukorera no kukuvugira, ubahe kwamamaza ubutumwa bwiza bw'ukuri bw'ubwami bw'Imana, kugira ngo bakangurire isi ko Yesu Kristo ari hafi. O databuja wera mwami, ndakweretse databuja wera uyu mwana. Databuja yatuye umutwaro wera wo mu ijuru kugira ngo azashobore gutsinda ikizame mu ishuri. Ndamuzanye imbere zawe, ndakweretse uyu mwigeme mwami, uyu mwigeme ndamushize imbere zawe. Murambike ku biganza byawe mwami w'icubahiro. Abigeme, umuntu wese afise umwana w'umwigeme namushire ku kiganza, namusengere. Senga Imana, ubwira Imana, wereka Imana. Ndasengera abana mu mashuri, ndasengera abigeme bacu, abigeme n'imisore, abana bose dufise turabazanye imbere z'Imana. Mwami ubakoreko, mwami ubahezagire. Hezagira abana bacu bari mu mashuri, hezagira abana bacu mwami biteguye gutsinda ibizame. Ikizame mwami Yesu ca leta, ibizame byo muri kaminuza, ibizame byo muri secondaire, ibizame byo muri primaire. Mwami abo bose ndabazanye imbere zawe Yesu, ubagendere Yesu, ubagirire neza. Ndasenge umuntu wese mwami Yesu ariko arihana icacu ubusambanyi. Wewe musore uri kurihana ugwana n'icaha, wagwanye n'icaha kuva imyaka n'iyindi, ndagusengeye kugira ngo wongere kwihana
wihane icaha cy'ubusambanyi, icaha cy'ubusambanyi gicibwe gihere mu izina rya Yesu. Umwigeme yakubakubwe yasinzikajwe n'ibyaha byo kwipfuza, ibyo byose ndabiranduje, randuka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, ndasengeye abaseribateri bipfuza kuronka uwo babana. Ndasengeye wewe museribateri, wongera gupfukamira Imana ahuri, usengane nanje iri sengesho, maze ubwire ubwo buseribateri ati wa buseribateri we, hagararaho nyene uri ku kiyaya Gibeyoni. Nawe wa buseribateri hagarara ku kiyaya Ayaroni, kugira ngo ubanze usenge iri sengesho, maze ukimara gusenga uza kubona intsinzi y'inyishu y'igisubizo. Uza kubona Imana igiye kuguha uwo mwubakana kandi mu Kristo. Uzohana impeta, uze wibuke ko wahawe uwo mubana biturutse ku isezerano ry'Imana. Imana iragomba kubaka Kristo mu izina rya Yesu. Muri kano kanya ndagira ngo dusengere ingo zubatswe, abakristo, abagabo n'abagore. Wewe mugabo ufise umutwaro, urugo rwawe ruriko rurahungabana, usengane nanje iri sengesho, ubwire iwo mugeragezi n'uwo mushukanyi ari we Shetani, umubwira ati ewe Shetani, hagararaho nyene uri, maze utsindirwa ku musozi Gibeyoni, utsindirwa ku musozi Ayaroni mu izina rya Yesu. Zuba hagarara ku musozi Gibeyoni, nawe kwezi hagarara ku musozi Ayaroni, kugira ngo abansi bacu bibasigwe, abansi bacu batsindwe, dutsinde ibyaha, dutsinde ibicumuro, dutsinde ibigabitanyo mu izina rya Yesu. Reka dukomeze dusengera abubatse. Mwami, ndasengeye umukenyezi n'uyu mugabo bafise ikibazo, bafise amatati n'intambara zidahera mu rugo. Muri kano kanya ndafashe mpira umudayimoni ateza kwahukana, ateza indyane mu bubakanye. Ndamufashe mpiri, ndamuboshe, ndamufashe mpiri mu izina rya Yesu. Ndamuturije, ndamutongoje umudayimoni, kugira ngo abadayimoni bose batongoke mu izina rya Yesu. Abadayimoni b'impazane, b'ibihari, abadayimoni bazana amafuti mu muryango, abo bose ndabirukanye mu izina rya Yesu. Ndasengeye ubumwe n'ubucuti n'ubufatanye bw'umugabo n'umugore. Mwibuke ayo masezeranye, mwibuke isezerano mwasezeranye kutazotandukanywa kiretse urupfu rwonyene. None rero mukomeze mwubake rugume, mushishikare gusenga. Imitwaro yose mufise muyishira imbere y'Imana ku gitanda, aho muri mupfukama imbere y'igitanda, maze mujojera Imana ku gitanda, ku buriri, maze mutakambira Imana. Imana yiteguye kugusubiza nk'uko yasubije Yosuwa arabonye ibitangaza. Abansi biwe Imana ibarekuriramwo urubura, ibarekuriramwo ibinana y'amabuye, maze bagenda barahondagurwa, barinda bapfa barahera. Ndagira ngo icaha cose gitongoke, icaha cose kiranduke. Ndaranduje icaha cose mu izina rya Yesu. Muri gurupe b'amaso ndahagaritse ubutamenya n'ubujuju, ndahagaritse ubujiji mu izina rya Yesu. Umudayimoni w'ubupfu ndamufashe mpiri mu izina rya Yesu. Wa mudayimoni we urafashwe, sohoka muri kano kanya. Mumfashe gurupe b'amaso, we wahura upfukamye, haguruka usengane ushirijwe hejuru, maze usenge. Dutongora imyuka mibi, dutongora abadayimoni. Hari abadayimoni baje bashaka gutera ingo mu ngo, ugasanga nibo barateza abana amadayimoni, ugasanga nibo barateza umushinga ntanye n'urugo amadayimoni. Ibyo byose turabihagaritse mu izina rya Yesu. Ndahagaritse umudayimoni ateza kunyunyuza amaraso, ugasanga umuntu yashize umunywera. Ndasengeye uyu mugabo, Mwami, kugira ngo yongere kuronka amaraso, ongera gusubizwa mu intege. Wewe mugabo, ongera gusengana nanje, ubwire ya maraso amwe yakamye ati wa maraso garuka muri jewe, wongere kumva amaraso, umuvuduko w'amaraso mwiza uri ku rugero mu izina rya Yesu. Mwami, ndahagaritse umudayimoni wa anemi, uwo mudayimoni wa anemi ateza Mwami kubura amaraso mu mubiri. Ndamutsindishije mu izina rya Yesu. Ndahamagaye amaraso ari ku rugezo n'ari ku rugero mu izina rya Yesu, kugira ngo uyu mugabo agire amaraso mu mubiri, kuko ajya amaraso arakeneye gusubira kugaruka nk'uko bikwiye n'uko bisanzwe. Senga nturambirwe gusenga, dukomeze gusenga. Ndasengeye umukenyezi yongere kuronka imbaraga mu mubiri, mu maraso, mu magufa, mu bwonko, mu bwenge, mu vyumviro.
amajana maza. Mukenyezi hagarara ushikamye mu izina rya Yesu. Iri sengesho ni igiwawe, ndagusengeye ndagusabira kuzigamwa no kurindwa. Haleluya, haleluya. Uwera Mana isumba byose, ndakweretse abantu bariko barategwa n'abarozi, ugasanga abarozi barabateye, wewe ugifise ubwoba bwo gutinya abarozi. Muri kano kanya ndakugiye ngo hagarara ushikamye usengana nanje isengesho, maze dutuntumuze abarozi mu karere kaho muherereye. Ababanyi ni barabarozi, umuriro uze gutongora ziya ntenderi nabyo bigwamana nabujya burozi n'ubukonikoni. Abantu bafise ibitega byose bitongoke bisanganguke, ibitega bisanganguke, amahembe asanganguke. Hari abantu bagitinya, batinya baganza, bagatinya amahembe, bagatinya abapfumu, ariko ibyo byose byaratsinzwe. Umaze kwizera Yesu ntabwo ugomba kugira. Shikamushira amanga, ntugatinya umurozi. Umurozi umubonye ntiwirigura arinda guhunga, ahubwo umubwira ubutumwa bwiza. Yesu arakiza. Mwami ndasenge ujya murozi afatwe mpiri, kuko na Sawuli yarahindukiye aba intumwa ya Yesu. Ndasenge umurozi ujya mupfumu bihane, bihane bakire Yesu mu rugingo ngo zabo nihaboneke amahinduka, maze aba banyu baronka amahoro, baronka agahengwe, bareke kwama barijajara bagira ubwoba. Mwami Yesu ndahagaritse abarozi bajya abantu, bajya abarozi baryana, ndabatsindishije mu izina rya Yesu. Ndahagaritse ibitero byose bakoresha, abamaji, abakonikoni, abagendera ku rutaro, abo bose ndabatsindishije mu izina rya Yesu. Abantu b'abamaji nibatsindwe, imidayimoni, amadayimoni y'ubwoko bwose ndayugaje mu izina rya Yesu Kristo. Muri gurupe b'amaso reka dusenge twaplike amaraso ya Yesu Kristo ku buzima bwacu no ku ngo zacu no ku bishimajyango, ibishimajyango by'inzu tubishire ku amaraso ya Yesu, no ku madirisha. Mwene data senga uhamagara amaraso ya Yesu Kristo akugirire protection, uronye protection mu ngo zawe, mu rugo rwawe. Abana bawe barakeneye gukingirwa ku buryo baba mu mahoro, batagira ubwoba, badatinya, kandi batafise amaraba agacanye indebejebe. Dusenga Imana, duhamagara amaraso ya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, ndahamagara amaraso ya Yesu Kristo kuri uru rugo. Ndasengeye bajya abantu baba mu ikambi, amakambi arakeneye umutekano. Ndasavye Mwami amaraso yawe kuri zirya za burende n'abarya abantu bose b'amahema mu izina rya Yesu. Ndasengeye abantu bose, abantu baba mu mago, mu mazi wabo, mu bihugu, muri Afrika ndetse no ku mugabane wa Amerika, muri Canada n'ahandi hose, muri Europe no muri Australia. Ndasengeye umukristo wese, ndashize amaraso ku gishima ryango. Wewe mwene data niwongere kushira ikimenyetso cyo gushira amaraso ku rugo rwawe, ku muryango wawe no ku bana bawe, kugira ngo abantu bakingirwe, kuko Imana igiye kuza kugira ngo isuzume irabe abatuye isi ukuntu bari nuko bameze nuko bateye. Rero musenge mwambaze Imana, muhimbaze Imana data wa twese. Haleluya. Mwami ndasengeye umuryango bakomeze gushikama, ubarinde mu ngo zabo, ubarinde mu miryango yabo, bashikame bizere bagukorere uwera wo mwijuru. Data ndasengeye umusore yipfuza kubaka Kristo, umuhe umugeni bikwiranye, umuhe umwigeme bikwiranye mu izina rya Yesu. Ndasabiye umwigeme, umuhe umusore bikwiranye, maze Mwami byose bibe mu rutonde rwawe, bibe muri gahunda zawe. Yesu ndabigushimiye. Haleluya. Mwami w'icubahiro, ndasengeye ivuga butumwa ririko rirakwiragira hose, kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire hose. Ijambo ry'Imana Mwami riravuga ngo kuko ubu butumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose, kugira ngo bube ikimenyetso, maze kibere icabona amahanga yose, kugira ngo umuhero w'isi ubone gushika. Ndasavye Mwami ngo ivuga butumwa rirenge imipaka, rirenge imisozi, rirenge uturere, rirenge ibiyaya, rirenge inzuzi, maze rivugwe mu karere kose, isi yose iburirwe, abantu bakizwe, abantu bakire Yesu. Mwami ndasengeye abari mu gasho n'abari mu munyororo, ndasengeye mwene data ari mu munyororo ari mu gasho, umugendere. Ndasengeye abantu bose bari mu gasho, abantu bose bari mu gasho, musenge mwambaze Imana, muhimbaze Imana. Imana yacu yiteguye gutabara, kandi Imana iseruka rukambye, iragukiza naho buri mu munyororo, iragukurayo. Twibuke ko n'intumwa zayo zigeze kuja mu kaga, baja mu munyororo bagapfungwa. None rero nimba atacu uyagiriza, nimba uziko wihanye, iri sengesho rigushitseko, maze wongere kubohoka. Ariko nimba uziko ari caci kwagira, n'igihe cawe n'isaha yawe kwihana, wihane waturire Yesu, umeneke, ukizwe, wihane. Yesu aragutabara, Yesu ni wamutabaza aragutabara, ariko ni wamugiraho uburyarya nawe azokwirengagiza.
kuko ni wewe wo guca urubanza uno munsi nyene w'icitwa uyu munsi. Nuko rero dusengera abantu bari mu magorwa, abantu bari mu vyago. Ndagira ngo muri kano kanya dusengere abasaza, abatamakazi. Mwami wanje Yesu, ndasengeye umutamakazi ujya munyokuru mwami. Ehera burugera rimwe n'ugeragezemo. Mwami ndatuna umuja abadayimoni bariko baramuzigaziga bamuvuragiza bakamutesha intumbero. Ndasengeye ujya couple y'abasaza. Ndabazanye imbere zawe mwami, batabara babohore. Yesu wankira ubugingo bwawe. Yo haleluya. Mutamakazi sengana nanje iri sengesho. Yesu arakubohoye, Yesu arakugiriye neza, Yesu ni muzima mu bugingo bwawe. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yoweri, havuga ngo hanyuma y'ivyo nzosuka mpemu wanje yera ku bari no mubiri bose. Abatama n'abatamakazi bazorota inzozi. Haleluya. None rero mutamakazi, mutama nawe hagarara ushikamye wizere. Yesu arakunda abatama, Yesu arakunda abasazira muri Yesu. Maze uririmbe kakaririmbo kavuga ngo ndagatama ka Yesu, ndanezerewe cyane mfise umwungere mwiza ndagira kankiza. Haleluya. Mwizina rya Yesu ndasengera abatama kugira ngo basazire muri Yesu. Ndasengera n'abakiri bato nabo nyene bakurire muri Yesu. Ndasengera abantu uburyo bwose. Mwami ndagusavye kugira ngo Yesu wongere guhezagira ca gikorane kiriko kiraba. Abantu bose bari mu gikorane ndabasengeye. Ndasengera abakozi b'Imana, ubutumwa buriko buravugwa, buriko buramamazwa mu gikorane. Yesu abantu bari mu gikorane ubagenderere, ubasuke mu bushobozi. Ndasavye nkwe muyaramanuke kuri aba bantu kugira ngo babonye ibitangaza, kugira ngo bakire gukira no kubohoka. Ndasavye kugira ngo ibitangaza bikoreke, abadayimoni batuntumuke, imwe mu mbi zisohoke, imiyaga mibi ihunge, abantu bakizwe, abantu bahindukire, bakira umunaguro, ikanguro rize ryongere kuza mu mitima y'abana b'Imana. Ndasengeye ikanguro mu bizera, ikanguro mu bana b'Imana. Abana b'Imana barakeneye kwakira ikanguro. Mpemu yera yaratanzwe, harageze ko kutumwakira kugira ngo tuyoboke, twizere, maze dutumbere umusaraba wa Yesu. Haleluya. Uwera Mana nuhabwe icubahiro. Data wa twese Mana isumba byose, ndagushize imbere abantu bagwaye, abagwaye ingwara z'imigongo. Wewe ugwaye umugongo, Yesu aragukijije. Wewe ugwaye mu mutwe, wewe ufise ikibazo ca malaria, ndonge gusengera umuntu agwaye malaria afise umururumbo. Wewe ugwaye malaria, sengana nanje iri sengesho. Mwami wanje data ugororoka, ndasavye gukira kuyu musavyikazi wawe agwaye malaria, wongere kumukiza mu izina rya Yesu Kristo. Malaria hunga, malaria sohoka, malaria teshkute, hunga sohoka. Imisozi yose ndayirukanye ndayishenye mu izina rya Yesu. Ukwizera, mwami waravuze ati nimwagira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mushobora kubwira imisozi iri imbere yanyu igashinguka ikimuka. Ndirukanye malaria mu bana b'Imana, ndirukanye malaria muri groupe b'amaso mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana. Mwami ndahagaritse ingwara zo mu maguru, mwami Yesu za rheumatisme, ndahagaritse mwami Yesu nere ziatike, ndahagaritse ubumuga bwo mu mitsi mu izina rya Yesu bihunge mu izina rya Yesu. Wewe ugwaye nugire kwizera, Yesu arakiza, Yesu aratabara. Uwera wo mwiciro mwami w'abami, ndagushize imbere abantu uburyo bwose, ndagushize imbere abantu bihebuye, abantu barambiwe no kwizera. Ndasavye kugira ngo wongere kubongera inkomezi no kubongera imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze mwami. Uwera gendera abagwaye bo mu nzego zose mu buryo butandukanye. Mwami ndahagaritse ikiza ca corona itsindwe mu izina rya Yesu. Nta bubasha ifise. Ndasengeye ibihugu bisinzikajwe na corona, ku mugabane wa Afrika, ku mugabane wa Amerika, ku mugabane w'Uburayi. Corona itsindwe mu izina rya Yesu Kristo. Mwami w'icubahiro, turahagaritse imigabo mibi ya shetani, turahagaritse amangetengete yose abadayimoni bashaka kuzana ubutegetsi bubi bwo kushigikira ibyaha, bagashigikira abagabo batorana, bagashigikira abagore batorana, bagashigikira ubusambanyi mu gwaruka. Ndahagaritse ibyo byose mu izina rya Yesu. Umudayimoni yazanye inyambaro mbi, akazana impuzu zinyuranye n'amajambo y'Imana, ndabihagaritse byose bitsindwe mu izina rya Yesu. Abantu bose bambara ibinyuranye n'ijambo ry'Imana bose ndabasabiye kubahoka, bohoka inyambaro mbi, niwiyambike rupfasoni, kuko wone umudayimoni yakugendeye aguteza guhuma. Ndasengeye ubugingo bwawe maze ubohoke, uve mu kaga, uve uzimu cy'ubuntu mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwami ndasengeye abagwaye bari mu bitaro, abagwaye bari mu bitaro bakire mu izina rya Yesu. Ndasengeye ujya muntu yitegeye kuja mu bitaro,
agiye gufata urugendo aja mu bitaro kuja kwivuza, ndamusabiye gukira mu izina rya Yesu. Uzogira ikiganza ciza, Yesu ari kumwe nawe, uzoronke bonne resultat mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Mwami, ndasenya abantu bari mu bitaro bagwaye basinzikajwe n'ingwara z'uburyo bwose, ingwara z'ubumuga, bongere kumuguruka mu izina rya Yesu. Ndasenya urya muntu yipfuza gukira kugira ngo Yesu amukorere igitangaza. Wewe wipfuza ko Yesu akugirira neza, nubohoke. Yesu aragutabaye, Yesu aragukijije mu izina rya Yesu. Mwami, ndasengera abantu bariye isumu n'abariye ishano n'abariye ibintazi, abo bose ndabasabiye gukira. Wewe wariye ibintazi, wewe wariye isumu, muri kano kanya niwizere ko Yesu afise ububasha n'ubushobozi. Yesu arakiza, Yesu arabohora, Yesu aratabara. Yesu ni kibirengeye, yiteguye kugira neza, yiteguye gukiza, yiteguye kukubohora. Bohoka, 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 bohoka. Yesu n'umuganga. Mwami, ndagushimiye ibitangaza ukora, ndagushimiye kugira neza kwawe, ndagushimiye intsinzi yawe yo kumusaraba i Kalvari Golgota. Nuko rero Mwami urakoze, ndasabye amaraso yawe yongere gufunika umukristo wese, guhezagira no kumurikira abakristo bose. Ndasabye ivuga butumwa ribandanye, ndasabye umunaguro mu ishengero, ndasabye amaraso ya Yesu yongere gutwikira abana b'Imana bose. Mwami w'icubahiro, ndasengera amareta y'ibihugu, ibihugu byongere kubaho amahoro n'umutekano. Ndasengera amareta y'ibihugu ku isi kugira ngo biyumvire, bategeke, bayoboke uko ugomba, kugira ngo bashigikire amabwiriza n'amategeko yawe. Mwami wacu Yesu Kristo, ndasengera amadini, amashengero, abana b'Imana aho bari hose, maze basenge nk'uko ugomba, maze bagendere mu bugombe bwawe. Wera wo mu juru, ndasengeye Mwami Mana nzima, ijambo ryawe tuzosangira muri iyi ndwi yose rijanye n'ubutegetsi bwa Mesiya, ingoma ya Mesiya ku isi. Ndasengeye ubwami bwa Mesiya buteguye kuza, kugira ngo Mwami ico cigisho kiza gikangure benshi baze bakanguke, benshi baze batahure, bamenye yuko ugiye kugaruka. Jambo ry'Imana ratubwira ngo ndaza vuba. Mwami, ndasavye kugira ngo abakristo bitegure, maze bategura ubugingo bwabo, bategura imvune zabo, umwe wese ategura amatabaza n'amatara yiwe, hanyuma twitegure kugusanganira. Mwami urakoze, kubera yuko atawuze umunsi canke isaha. Ndasengeye umuntu wese muri gurupe b'amaso yikangure, abe maso, akomeze ibisigaye bigira bipfe, kuko atabikorwa bimwe biratunganywa nk'uko ugomba. Mwami Yesu wera wo mwijuru, wongere data buja kudufasha kugira ngo dusenge, tuje mu kirengero, dusengera abantu bafise imitwaro itandukanye, kugira ngo bakire agakiza, bakire Yesu. Urakoze kubikoze. Ndagushimiye abantu babohotse, abantu benshi bakize, ndabasengeye kugira ngo bakomeze kwizera, bashishikare kugira umunaguro mu nzira y'agakiza, baramirize mu rugendo ruja mu ijuru. Mana urakoze, ndabigushimiye data, ubishimirwe Yesu. Haleluya, nubishimirwe ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwene data, wewe ufise ibimenyetso byerekana yuko wakize, udushingire intahe mu kurungika audio yawe kuri izi telefone zikurikira: igiharuro kimwe 8195888 7 mwese ndabipfurije amahoro y'Imana. Shalom shalom.